chugahugu keza sagwa mahoro bawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe. Inyuma y'urugendo yahoramwo mu gihugu c'Ubufaransa aho yari yitabiye ihayanishwa gurishwa ry'ibitabo ryarimwo igitabo ciwe Les Affres de l'exil au service de ma nation kuri uyu wa kane igenekerezo rya 17 ndamukiza umwaka wa 2025 niho umuririmbyi akaba n'umwanditsi Felicien Minani Sengiyumva azi ku izina rya Femido Jaba yashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye. Felicien Minani Sengiyumva asanzwe aba mu gihugu ca Norvege aratubwira imvo nyamukuru zimuzanye i Burundi n'ingene igitabo ciwe cakiriwe mu Bufaransa. Kambere ho n'umunezero mwinshi mfise wo kuba nongeye kugaruka mu gihugu c'amavukiro, sanga hari amahoro, hari ikirere ciza, sanga hatekanye n'abarundi bifashe neza ari umunezero. Cambere cyo naje kuraba umuryango, inshuti n'abagenzi mfitiye hano muri iki gihugu, no kubandanya imigambi nsanzwe ndangurira muri iki gihugu, hanini nivyo vyanzanye. Nkaba rero nezerewe kuba nshitse amahoro. N'ico gitabo nubamenyesha yuko cakiriwe neza haba ngaha mu gihugu no mu makungu. Bashaka ubu mperuka kugira ingendo mu Bufaransa no mu Bubirigi. Mu Bufaransa hari habaye festivale y'igitabo yamitunganywa buri mwaka, bishigikiwe n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Macron. Hanyuma vyagenze neza, igitabo carakunzwe, abantu barakiguze, habamwe no kumenyana n'abandi banditsi no guhanahana ivyiyumviro vy'ingene umuntu ashobora guteza imbere ico gisata. Hanyuma na hano mu Burundi ubu mu binzanye hariho umunsi mpuzamakungu wariwe igitabo kw'isi yose, mugabo ngaha mu Burundi uzohimbazwa igenekezo rya 2023. Rero nk'umuntu amaze kwandika igitabo kandi kiriko kirandika amateka, navuze nti nakaryo ko keza kuza kwifatanya n'abarundi kubijanye n'uwo munsi w'igitabo, kugira ngo ndabe n'ingene na jewe noteza imbere muri ico gisata c'ibitabo. Uwo mwanditsi kandi niwe yatanguje umugambi wo kwandika igitabo Kazinduzi c'agahogo k'abarundi, aha akaba yaratubwiye aho ico gitabo coba kigeze. Uwo mugambi w'ico gitabo ca Kazinduzi w'agahogo k'abarundi, mwamenye ko ni igitabo kininiya cyane. Nivyo warafashe igihe kubera imvo nyinshi zumvikana, kuko ni igitabo kizojamwo abaririmbyi bo mu gihugu cose, eka n'abari hanze y'igihugu b'abarundi. Ni igitabo gisaba kwitonderwa, bimwe bimwe biramaze gukorwa, ariko hari n'ibindi bitarakorwa kubera ko tugikeneye uburyo bwo nabwo turiko turabuhiga mu nzira zitandukanye, haba mu mashirahamwe na cane cane na leta y'u Burundi. Murazi yuko turiko turakorana n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo imico kama, kugira ngo turabe ko ico gitabo cohera kize gifashe igihugu cacu. Mu bari baje kumwakira harimwo umuririmbyi Thomas Nzeyimana azwi ku izina rya Mukombozi, aho nawe yamenyesheje bimwe muri vyinshi yibukira kuri Femido Jaba. Icambere na mbere yatanguye kumwumviza nkiri mu nkambi, kubera twari mu bihe abantu bafite amashavu, ariko yaguma yigisha abantu ko kuba kwisi ari kwitonda. Ni ikintu gikomeye cyane. Nari bwana mubone, nari mutabira, ariko maze guhunguka ndagira ibako ryo kubonana nawe, kandi nibuka yarampamagaye arambwira petit frere, wowe utanzi, wowe utarigera umbona, ariko jewe ndasavye arasanga butaka tugiye tuje gufasha. Iyo sediri namwumva nk'umuntu ari spirituel, ariko tumaze guhura nca numva kwandikwa nabishya no mu ngiro nafasha n'abantu. Ico gihe ndavuga mutanga sinovyanga kabisa, kuko nari nifuza guhura numve ko ivyo ririmbo, ko kenshi baririmbi batubwira ko ivyo turirimba sivyo tubamo. Ya mbere ya karoro keza. Ikindi naco ico namukundiye ni kubera patriotisme, akunda igihugu cyane. Nibaza yuko yo bari mu bantu bagiye hanze, ariko passport zabo zera cyane kubera ubutaha mu Burundi,
buri gihe baraza cyane mu Burundi, kandi iyo mu Burundi ibikorwa byo gufasha abantu bamwe bibagiwe na societe akagerageza akabegera n'ibintu bya misi kugira ngo basanga butaka batsinde, yarasize mu ruhara kwerekana yuko nabo nyene ari abantu mu bandi. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, genda ndamukundira muri byinshi apare y'umuziki ariko kandi no gukunda igihugu, kandi gushika urabona nawe yagiye hanze. Benshi iyo bagiye hanze ibintu by'umuziki barabivamo, ariko urabona ko ari wagitwara ibintu bya kitire hariya hanze, ni wagitwara ibintu bya patriotisme, uca wumva yuko ni wa muntu ahari hose Burundi arabugendana mu mutima. Nakarero keza cyane. Eka n'imboneza Yohani Bosco ndayikengurukiye, akamwemwe kari kenshi kuko baherukana kera nk'uko avyivugira. Rero n'umunezero udasanzwe uyu munsi gusubira guhura n'inshuti yanje idasanzwe. Banyigishije gitari, anyigisha mbere no kuririmba, anahingura kuko nari ndayimusavye ururirimbo ruhayagiza umugambwe uri ku butegetsi uyu munsi CNDD-FDD. Femi Dojaba n'umuntu mu bihe twarimo bitoroshe yatera intege abandi mu bihe bitoroshe. Muri cyo ngomba kuvuga, abantu bagwaye, abantu bakomeretse, wewe yamarika aratwenga. Iki ni ikintu gihambaye cyane mu ijambo ry'Imana, bavuga ngo kwizera. Iyo rero ufise kwizera ukemera ko imbere ari heza ugumutwenga, kuko vyose biba uzi yuko bizogenda neza. Rero muri we twabonamwo intsinzi izoza, kubera yaguma ariko aratwenga, akaririmba, akigisha abari ku rugamba kuririmba, tukaririmba. Urumva ko dutera intege zidasanzwe gusumba ibikoho bikomakomeye. Nicyo kintu tumuzi, kandi yari umuntu w'amahoro. Sinigeze mbona ashwara n'umuntu cyane naho ngo arajinyitse cyangwa ari cyamuteye ishavu. Yakumaza kuvuga ibintu byiza abonye, ahanura n'ivyokorwa, kandi ariko yicishije bugufi. Mumenya ko uwo muririmbyi ari we yatanguje umugambi w'insamirizi y'ivyiza by'u Burundi, ikaba nimbonesha kurikorera ku buhinga bwa none RTBB. Radio